Inkoti z'ibibi ziyitirira gukomoka mu mugwi w'abayisilamu ADF ISCAP hariya mu burasazwa bwa Kongo ni mu ntara ya Ituri aho baraye baturiye village yitwa Salate aha ni kilometero 25 uva ahitwa Mambasa muri Ituri nyene. Izi nkoti z'ibibi zikaba zangere kwigamba bice ku rubuga rwabo rwa X bavuga ko baturiye ikirombwe canke inganzo canke site minier y'abashinwa yitwa Muchacha mining hariya muri Ituri nyene bagaturira imiduga yabo yo mu bwoko bw'amahoho yasomba ivy'isomba eka hakicirwamwo n'abasirikare bagira ngo kuri 17 ba FRDC n'abasivile benshi cane. Aha nayo iyi kambi iyi site minier ikaba yacungwa n'ikambi ya gisirikare rigira amajana 311. Hariya nyene tukiri mu burasirazuba bwa Kongo drone yo mu bwoko bwa voile fixe ikaba yongeye gukorogwa mu minembwe inyuma y'urutonde rugira gatatu rwa drone ziko zirabandanya zigira amajanja mu misozi miremire ho plateau yo mu minembwe iyi nayo ikaba yarayikororewe hariya muri Fizi inyuma y'izindi drone zimaze iminsi zikoragurika zimwe zikaba ziriko ziratera ibirindiro vya Wazalendo na FRDC izindi zazo zikaba zaje mu buryo bwo gutata. Tukiri muri ibinyene byo mu burasirazuba bwa Kongo naganda babwire ko ndavuga abiswe kuko nta cemeza dufise nituzi yo bakomotse turacagira amatohoza ariko ico tuzi neza nuko bari mu muji wa Goma umuji uri mu maboko imbwebwe za Sarambwe RDF AFC M23 Red Tabara twigwaneho aha muri Goma rero ngo hakabaro ikambi canke hano hegeranirijwe ngo abitwa ko ari aba Ex-Fdlr bakaba bacunzwe n'abasirikare ba MONUSCO canke ikigo ca MONUSCO. Aha rero uwitwa James Swan asanzwe ayoboye MONUSCO muri no mwanya urugendo arimwo akaba yarahabagendeye. Ibi byose tukaba tubigarukako hanyuma turaza mu gisata gishasha cyo kuri Flow Podcast TV hari gisata citwa agafoto naho nyene turaza kubarabira agafoto ku munsi ni gisata gishasha aho tuza turagenda turaraba ibijanye n'ifoto izoba yaranze igihe kanaka umunsi canke ukwezi. Tukiri kuri ico kibazo nyene wagerageje kwica umukuru w'igihugu Donald Trump canke uwo wumvikanye arasa amasasu yatumye urubanza gwitwa White House Correspondents and Association dina yo mu 2026 gwari urubanza ruhurikiyemwo abamenyesha makuru eka nabandi bayobozi bakuru aho Donald Trump yaraherekejwemwo n'umutambukanyi wiwe Melania Trump eka n'icegera ciwe J.D. Vance. Murumva ko atari urubanza rutogwa rubanza gwari kwahawe agaciro kanini cyane rukaba rero vyarangiye basanzajwe ariko uwafashwe akaba yamaze kugaragara. Iruhande yibi reka tubandanye tubacukumburira amakuru ariko arabandanya avugwa ni menshi cyane aho mbere twari tubamenyesheje ko Espagne cyangwa igihugu ca Espagne bice mu premier ministre wabo avuga ko adatewe ubwoba n'ingingo za Donald Trump ariko arabwira OTAN gufata ntituza kurangiza tudaciye mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi aho nyene icubahiro Evariste ndayishimiye ahejeje kongegwa amahigwe yongeye gutogwa kugira abandanye aserukira umugambwe CNDD-FDD ubatwa uburongozi ubu mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kuserukira mu matora y'ibihumbi 2027 akagira ko anarahira. Ido nido ni mu nyuma ya kano karuhuko. Ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Flow Podcast TV umwe wese aho aherereye. Ndizera ko muguwe neza mu miryango yanyu. Ubumwe, iterambere, amagara, amafaranga nivyo nama nabasabiye. Nkagira ko nkengurukira abadahengeshanya gukurikirana ibiganiro vya Flow Podcast TV bari mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mu karere ka Yase, Afrika, Asia, Amerika, Oceania, Madagascar, Iburayi eka mu mfuruka zine zisi. Ndabaha ikaze na karibu muri ano makuru n'ubusesangura
busesanguzi bwo kuri uno wa Mungu nigenekezo rya 27 ukwezi kwa kane umwaka wa 2026. Eka neza na neza duhere ano makuru hano iwacu. Igitega akotsi kera kagaragaye aho akanama k'inararibonye kari kakoranye kicara kiga kubijanye kiga no kongera birimbura ko baraba ibijanye n'umugambwe wa Ex-Fdlr aho byarangiye umukuru w'igihugu ubu General Major Evariste ndayishimiye yatewe iteka ryo kongerwa kubandanya aserukira umugambwe Ex-Fdlr mu matora mu 2027. Uyu n'umukandida rero President Evariste ndayishimiye akaba yagiriye ko anarahira. Reka dukurikire. Jewe Evariste ndayishimiye natowe n'ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'abaserukira abanyagihugu mu mugambwe Ex-Fdlr kwigenekerezo rya 2026 ndamukiza 2026 ngo ndawuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2027. Ndarahiye imbere y'Imana mushobora vyose n'imbere y'abagumyabanga baserukiye abandi mu ikoraniro kaminuza ridasanzwe ko ntazokwigera mpemukira abanyagihugu kandi ko nzokora ibiteza imbere umugambwe n'igihugu. Vyongeye niyemeje kubaha no kubahiriza amategeko ngenderwako yose y'umugambwe no kugendera akarangamutima k'umugambwe. Ndibaza murahejeje kumva abishize no mu ndahiro ni nyene cubahiro Evariste ndayishimiye asanzwe abazwa amabanga y'ubukuru bw'igihugu akongera akaba n'userukira ubumwe bwa Afrika yahawe atewe iteka ryo kongera kubandanya aserukira umugambwe Ex-Fdlr mu matora y'umukuru w'igihugu mu 2027. Tugaruka rero ku bwicanyi bwabaye hariya muri burasirazuba bwa Kongo mu muji wa Ituri. Uyu muji benshi barakunda kuwumbaza ni kenshi nama nabahaye makuru yawo, ariko benshi bigaragara ko batagira cane batakunda kuyitaho, ariko ndababwire ko ari mu burasirazuba bwa Kongo. Mbere binavugwa ko ari umuji strategique izi mbwebwe za Sarambwe AFC M23 ngo nibananirwa burundu bazoca bongera bakinjirana hariya muri Ituri, kuko ADF ni kimwe mu biroberi bavuga ko gikomoka muri Uganda. Ndanabibutsa ko muri Ituri igisirikare ca Uganda ni ca FRDC, IPDF na FRDC ca Kongo hamwe na MONUSCO basanzwe bari mu nyabutatu eka mu nyabune n'abenyagihugu kugira ngo bagwanize hamwe imigwi y'iterabwoba ibarizwa muri iyo ntara ya Ituri. Reka tubamenyeshe rero ukungene vyifashe. N'umugwi witwa Islamic State witwa Islamic State Central African Province ngo ni umugwi waba Islamu uri hariya muri Afrika Central, muri province ya Afrika Central niko no bivuga, ni muri Ituri. Uyu mugwi ukavuga ko ngo Islamic State's recent attack on Chinese owned gold mine along the Ituri River. Ngo uyu mugwi rero waba Islamu ngo uheruka kwataka ngo inganzo y'inzahabu canke ikirombe kugira mu bitahure neza hariya muri Ituri mu nkengera z'uruzi rwa Ituri in Democratic Republic of Congo. Was the first of its kind for the group and demonstrates a shift in both tactics and strategy according to analysts. Ngo bivanye ngo nabasesanguzi ngo iki ni gitero ca mbere gikozwe n'uno mugwi kingana uko gifise uburemere bungana uko hariya burasirazuba bwa Kongo. Barabandanya bavuga ati ngo Demuchacha mine is in the eastern Ituri province employs thousands of workers. Ngo iyi site canke ino nganzo y'inzahabu iri mu burongozi bw'abashinwa ngo ikoresha ibihumbi n'ibihumbi by'abakozi both Chinese and Congolese. Ngo hakaba harimo abakozi b'abashinwa n'abakongomani and was protected by the 30 no let me say
311th Battalion of the Congolese Army FARDC ikaba yari icunzwe na batayo y'amajana 311 y'igisirikare ca FARDC under a contract ngo munsi ya kontra masezerano bari basiniraniye with the owner China based Mimia Mining ngo hamwe nishira hamwe risanzwe ari ryo rifise iyo nganzo mu maboko yitwa China based Mimia Mining ngo according to social media reports ngo twisunza amakuru yakarakwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi attackers with the Islamic State Central African Province ISCAP canke ISCAP claimed to have killed 7 FARDC soldiers during the raid ngo baravuga ko bisha abasirikare indwi ba FARDC ngo they banned breedings ngo baturiye amazu equipments ibikoresho and stored weapons at the mine complex ngo bongera biba n'inkoho ibigwanisho ngo aho muri ico kirombwe canke muri iyo nganzo ngo then killed 17 civilians ngo bica n'abasivile 17 and burned homes baturira n'amazu at the nearby village of Muchacha ngo hafi yaho imuchacha donc village iri hafi ya Muchacha ngo locals and some Chinese nations fled in boats down the Ituri river ngo abo benshi mu bakora ngaho babasangwa ngo hamwe n'abashinwa bakaba mu guhunga bafashe inzira y'ubwato murumva ko banabirovandika ku rubuga rwabo rwa Twitter ni musimbire murabe ISCAP canke ISCAP niko bitwa hariya ku rubuga rwabo rwa Twitter bari kubita mu gikiriza ko bononye bagaturira bakongera bakica mu byo baturiye ni imiduga yo mu bwoko bwa hoho musanzwe mubizi ko hoho ikogwa n'abashinwa niyo yabafasha mu gusomba canke mu gusehura ivyo baba bimvye hanyuma baraturira amazu baraturira ibikoresho bimwe nyene muri iyo nganzo baraturira n'imiduga mu bwoko bwa Actros canke bijya bikwegana vyahora bibafasha mu gusomba murumva ko nubuhombe buteye isoni tuva muri Ituri tuje mu gihugu ca Uganda aho bifatikanyije na M23 umugabo yitwa Bertrand Bisimwa musanzwe mumuzi rero musanzwe mubizi bakira abakongomani batarivanga n'izi mbwebwe za sarambwe za RDF AFC M23 barafise passport z'abakongomani kuko barabakongomani rero izi passport zabo zaramaze ku expire zimaze ku expire baciye baja gutanga rushwa muri ambassade ya Congo ikorera mu Buganda ngo babakorere passport zidaciye mu mategeko ariko zikogwe zibe enregistré muri ambassade ya Uganda ibi rero bikaba byafashwe n'uwashatse kubikora akaba yamaze gushika mu minwe y'inyamiramabi ikinyamakuru citwa Africans kivuga ati Paul Kagame and his M23 rebels allegedly attempted to obtain Congolese passports through the embassy of the Democratic Republic of the Congo in Uganda ngo Paul Kagame ngo nabaroberi biwe muri M23 ngo bagerageje kuronka ngo kurondera cyangwa kuronka passport z'abakongomani babicishije muri ambassade ya buserukizi bwa Congo hariya muri Uganda a network involved in the production of fraudulent passports has just been dismantled ngo rezo canke akagwi kari gashinzwe gukora izo passport za fraude z'aba bategetsi ba AFC M23 mbwebwe za sarambwe ngo kakaba kabaye demantere canke bakaba bagafashe the documents intercepted before being delivered to the Congolese embassy in Uganda. Wizo documents zimwe zikaba zafashwe imbere yuko bazirungika muri buserukizi bwa Congo mu Buganda well intended for associates of Bertrand Bisimwa ngo hakaba harimwo niza Bertrand Bisimwa n'abari hagufi yiwe a leading figure of the M23 ngo uyu nawe akaba ari umwe mu bayobozi ba M23 a deputy coordinator of AFC ngo akaba ari no muyobora bikogwa cha mu coordinateur wa AFC ariyo Alliance Fleuve Congo ya
Corneille Nanga. Aya niyo makuru ajanye na M23 n'igihugu ca Uganda. Murumva ko icuka coco canke ibihugu bimwe bimwe bigaragaza uruhara rwavyo mu gushigikira Kagame no gushigikira AFC M23 imbwebwe za Sarambwe. Iyo tuvuze ko hariho Empire hima canke ibihugu bitatu bisanzwe biri mu karere ka EAC ariko bimeze nk'ivunja canke bimeze nk'ihwa abarundi canke abakongomani n'abatanzania badashoboye kubandanya batambukirako ni ibituba turiko turavuga. Ndizera neza ko bino batona hirahira ngo bagerageze no kubibwira ubuserukizi bwa Kongo hano mu Burundi ngo igihugu cacu ciza cy'u Burundi kivyemere. Uko niko biri. Rero mu ntangamarara twababwiye ko tuza kurabira hamwe ibijanye agafoto k'uyu munsi naka mubona nagafoto kariko karakwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi aho Paul Kagame yari mu bantu benshi aho yaragiye kwitabira inkino zimwe nkuko asanzwe akunda inkino ariko birangira atishimye ivyo bita ngo he was isolated ngo yari izore wafise umujinya ngo arakaye ngo ishavu n'ibindi byinshi byagaragara mu maso nkuko mubona kuri kano gafoto. Paul Kagame rero akaba agerageza gutwenga canke kwihagarara ko ngo imbere ya kamera canke imbere y'abanyarwanda muri rusangi ngo ariko abanyarwanda bavuga ati ngo ipfunwe n'ibindi byinshi ngo biramugendanira ivyiyumviro ni byinshi cyane kuvaho ibihano no kubona bamutesha cyo bita credibility canke agenda aragirizwa n'ibihugu isinzi baravuga ko umutima wiwe utari mu ruhande rumwe atamerewe neza ngo bigaragarira mu nyifato agenda aragaragaza. Ako niko gafoto twari twabateguriye hanyuma turabandanya tubabwira nkuko twabibabwiye mu ntangamarara ko ubuserukira MONUSCO hariya muri Kongo mu rugendo ari karagira yagendeye imwe mu ikambi canke ahageranirijwe abiswe ko ari aba Ex-Fdlr bakabango bacunzwe n'abasirikare ba MONUSCO. Aba rero bakaba bagiye barashikiriza amajambo atandukanye kandi mu kinyarwanda cumvikana aho mbere ano masanamu mu makomantere canke mu bagiye baragira ico bavuze babajije ati mbega ko bambaye imipira n'amatraining ya Paris Saint-Germain ntizoba ari zankina mico za Paul Kagame na Liga Paris Saint-Germain ariwe asanzwe ayisponsoriza akaba yayoye amatraining muyo yarazaniye abanyarwanda akayashira bano ikabandanya iba inkina mico nkuko bama babikoze mu gihe bama batweretse bagakwerere n'abandi bakagaragara ari abaserukizi ba FDLR bakagaragara bari muri Goma mu bapolisi bakongera bakagaragara rimwe kabiri gatatu no wahoze yitwa Thierry mwarabonye yagarukanywe kabiri bavuga ngo mu FDLR igihe babagarukana bambaye amaponchi twese twatangaye bari bambaye impuzu zishasha za FRDC n'amaponchi bose mashasha asa mu kiyumvira FDLR n'ubuzimirimwe mu burasirazuba bwa Kongo zino mpuzu na bino birato babikuyehe. Ino video irahari kandi nono James Swan yarahagiye ariko impungenge zirabandanya mu basesanguzi mu biyumvira kure baravuga ko nimba ino FDLR yari maze kwegeranirizwa muri Goma indani kubera iki AFC M23 itari bwabivugeko kubera iki igihugu cy'u Rwanda cama gitatabiza gisaba aba FDLR kitari bwabivugeko bagahengera ari uko urugendo rw'uyu mwubahwa uyasanzwe aserukira MONUSCO agiye muri Goma bagaca bavuga ati burya turafisa abo twegeranije aha no habereye impungenge ngo kuko imikino ni karata zo kugaragaza ko murasirazuba bwa Kongo hariho aba FDLR kugira Paul Kagame no Rwanda ngo bagume murasirazuba bwa Kongo ibandanya. Ibi ntaworeka kuvyiyumvira reka dufata akanya dukurikire twumve amajambo bagiye barashikiriza tubandanye nibikurikira. Dis bonjour à leurs frères avec qui ils sont ensemble. Ni byiza cyane kuba tugeze ahanga batesikiye mu mashamba. Ku izina ryanjye nitwa Relimana Thomas. Il s'appelle au nom de Thomas. C'est une chance et aussi une grâce de se retrouver ici. Ngabana koraga mu shamba durutse mu bwiza mu shamba ry'abita imutoto. Il vient dans la forêt de Mutoto. Twaratesetse cyane turakubitwa turahondagurwa
ariko kugeza ubu ngubu sinzi ukuntu umukuru wacu yatugiriye inama yo gutoroka turagenda uko twagiye buri wese yagendaga akebera kugira ngo turebe ko twagariyo tugamije kuja. Dans la forêt, ils ont beaucoup souffert. Ils étaient maltraités par leur hiérarchie militaire. Ils n'avaient pas à faire. Mais quand ils étaient sensibilisés par leur commandant, la femme là-bas, les sergents, ils ont eu la possibilité de prendre la décision de quitter la forêt, venir à la MONUSCO. Nkuko mwajeje kubiyumvira amajambo bashikirije nayo mu ntangamarara twababwiye ibijanye n'ikorogwa rya drone yo mu bwoko bwa Voilir Fix ikaba ari drone yakorowe n'igisirikare ca FRDC na Wazalendo hariya mu misozi miremire ya Minembwe mu gihe yari kiragira ngo bikorwa bya reconnaissance kugira bagaruke ku bombarda. Aha naho nta kindi bako barakora, bamaze iminsi barasa bene gihugu amashure, ibitaro, baheruka no kwerekana inzu zishaje amabati yaboze, bavuga ngo ni bombe yakorokeye muri universite ya Minembwe. Ariko ugiye kuraba ivyo bapanga vyose twababwiye ati barabipanga ariko ntibiyumvira. Ugiye kuraba ijya bomba aho yakorokeye neza na neza ni impande yidirisha. Ijya bombe mbatabuye ajya amabati gakorokera indani, ibiyo vyidirisha bikomeye gute? Kweki bidiri amabiyo vyidirisha bitashwanyaguritse mu gihe bavuga ko ari bombe vy'ukuri. Si bombe ahubwo n'amabuye batoye ni minana batereye ko kumvo zuko amabati yaraboze acarakoroka, hama barafata amafoto bavuga ngo ni bombe. Ariko ibombe uko tuzi isambuka, ibiyo vyajya amadirisha uravye aho ibombe yakorokeye ni kuri rirya dirisha nyene, biragaragaza ko bijya bikorwa ari bikorwa bakoresha batashize mu bwenge. Nimba bumva bino ndiko ndavuga muzoze muraraba ukungene mupanga ibintu. Ivyo naje ntavyo nokora, nitwa ko ndumusivile. Rero iyo drone ikaba yakorowe mu gihe yari kiragira reconnaissance y'amakambi canke ibirindiro vya FRDC na Wazalendo, ariko bakaba batagize amahigwe kuko yacikorogwa itarashika ku kintu na kimwe, itaragira objectif canke intego canke ihangiro bari bayirungikiye. Amakuru tufise muri uno mwanya naya, reka tubandanye tubatohoreza twongera tubakengurukira mwe mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vya Free Podcast TV. Tubasaba mubandanye mugira sabone canke subscribe, j'aime na commentaire, mubandanye musangiza bino biganiro abo bidashikira kugira tubandanye twagura umuryango wa Free Podcast TV. Ndabakengurukira ndanabibutsa ko nta Free Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe. Ciao ciao.